mu buzima bwa misi yose, haba mu rukundo, mu kazi, mu miryango, ku mbuga nkoranyambaga hamwe n'ahandi, abantu bamwe bamwe barakoresha ubuhinga bwo kuguta mu mutego, ukisanga wakurikiye ivyiyumviro vyawo ata nubwo wabonye ko intego zawe zishwe. Mu yandi majambo, uburyo umuntu akoresha uyundi mu kumutuma akora, avuga canke atekereza bitavuye kuri we, ariko bikava ku marangamutima yiwe, ubwoba, umunezero, ubuyobe canke ibindi. Ivyo nivyo bita manipulation. Nitwa Ingabire Steve. Uno musi ndabazaniye inzira y'ubwenge ku migwi y'ubuhendanyi dusanga muri politike, urukundo, mu masengero, mu buzi hamwe no mu buzima bwa misi yose, ariko kenshi na kenshi ntitubimenye tukabifata nk'uko ari ukuri. Manipulation tactics. Aha ni kuri HP Menya, kora subscribe maze wironkere inyigisho y'inzira y'ubwenge. Number 1. Foot in the door. Mettre le pied dans la porte. Ibi mu Kirundi bisigura kugera ikirenge mu muryango canke gushira ikirenge mu muryango. Iyo umuntu ashize ikirenge mu muryango ntabwo woshobora kugara. Mu yandi majambo aba yagutangiriye. Iyi manipulation ni ugusaba akantu umuntu gatoyi kugira ngo ubanze uzane ubucuti. Akarorero, washimye umukobwa ariko uyo mukobwa biragoye cyane kushobora kumwegera ngo muganire. Tangura umuramutse uti bite mukobwa, umeze neza? Mwoshobora kumbwira isaha? Azoca yikubwira. Mwico gihe uzoba wamaze gukreye ubucuti, uzoca wibandaniriza. Musubiye guhura biroroshe yuko usubira ukamuramutsa, mbere ukamubaza n'akandi kajambo. Muhiri wanyu barakomeye kubera ko bwa mbere warakreye ubucuti ukoresheje ico bita foot in the door, mettre le pied dans la porte, gushira ikirenge mu muryango. Inzira y'ubwenge, ukeneye kuyagisha umuntu banza umusaba akantu gatoye katamubangamira. Number 2. Doing the face. This consists of starting with the largest request that will be refused, then ask for a smaller one. Bivuze ngo utangura usaba ikintu kinini iyo umuntu atoshobora kuguha, ugamije gusaba gatoya. Akarorero, laba wangu ndungikire n'amadolari 5, twe hino harababa ntiworaba si ibintu. Azoca kubwira ati reka nanje ntabwo ndi mu bihe vyiza. Mwico gihe uzoca umubwira ati basi ndungikira n'idolari rimwe ryoryo. Aho biroroshe yuko azokurungikira idolari rimwe gusumba amadolari 5. Inzira y'ubwenge, saba ikintu kinini ugamije akantu gatoya. Number 3. Love bombing. Baguha urukundo rwinshi kugira bagufate umutima wawe. Nk'akarorero, ugitangura gukundana n'umukobwa ukazura mwandikira utumesaje turyoshe, ukamurungikira amadolari, impano, hanyuma ukamugenzura umutima wiwe. Number 4. Silent treatment. Ibi bisigura kwirengagiza umuntu biciye mu guhagarika kumuyagisha. Akarorero, mara iminsi 3 utavugishije umukunzi wawe, bizotuma aza kukwandikira akubaza ati mbega sheri, habaye iki kutakimvugisha? Noba nakoze amakosa yahe? Azokwiyumvamo mu mutima umenga ni wafise ikosa. Iyi bayita silent treatment. Iyi manipulation ni nziza cyane ku muntu ariko arakwirengagiza. Hora, ceceka, muhanishe agacerere.
bizotuma abona ko wamuciye amazi, uzoza ubona akwandikiye canke akurondeye ngo muganire. Iyi bayita silent treatment. Number 5, scarcity. Ibi ni ukwereka umuntu yuko ibintu bisa amwereka yuko byacerewe. Nk'akarorero, umukunzi wawe akubwiye ati sheri, ubu harageze ko tubana, ejo bundi uzoba washaje. Inzira y'ubwenge. Ntugatwagwe n'amarangamutima ngo uce wihutira kubaka kandi utabyiteguriye, ari uko bakubwiye gusa ngo uzoba washaje. Ahubwo fata igihe ubijemo ari uko wabyiteguriye. Number 6, authority appeal. Kwishira hejuru witwaje icuri canke ubutware. Nk'akarorero, umupastori akaza akakubwira ati abakatolika ntibazoja mu ijuru kubera jewe ndabizi neza, jewe ndi pastori. Inzira y'ubwenge. Ntihagire umuntu akwemeza ibintu yitwaje igiti afise canke amashuri afise, ahubwo saba ibimenyetso bigaragara ko ivyo ariko aravuga ari ukuri. Number 7, social proof. Wabandi bose barabikoze, siwe wosigara. Akarorero, umuntu akakubwira ati abari mu myaka yawe bose bararongoye, raba rero ubihereremo nawe urongore. Inzira y'ubwenge. Ntubikore ngo nuko abandi babikoze. Iciza si cyakozwe n'abandi, ahubwo iciza ni kiri muri wewe. Bikore ari uko wavyiteguriye. Number 8, FOMO. Ibi ni ubwoba bwo gusigara inyuma. Inzira y'ubwenge. Ibintu vyiza ntibisiguye yuko biza vyihuta. Vyubake ku rutonde, apana ku bwoba canke ku mufururizo. Force dilemma. Ibi baguha amahitamo abiri. Nk'akarorero, umuntu akakubwira ati hitamwo jewe canke uwo mugenzi wawe. Inzira y'ubwenge. Amahitamo ni menshi, ntukemerere umuntu kakujaniranya. Number 10, repetition. Kwamukora vya bindi bagaca babigushira mu mutwe. Akarorero, wewe ntaco ushoboye wamutsindwa iminsi yose. Inzira y'ubwenge. Ibivugwa byose sukuri. Ntugacike intege ku bw'amajambo y'abantu. Ibihe vyawe bishobora kuba bitarashika. Keep it up. Komeza nawe hazogera igihe cawe. Inzira y'ubwenge. Menyesha n'abantu aho bamenye. Mubibuke gukora subscribe kutarayikora, mukore like, mwongere mupartage iyi video, muyisangiza abandi nabo bamenye. Mwibuke kudusangiza ivyumviro vyanyu muri commentaire kuko ari nkenegwa. Mufise ico mubaza naho canke ari ico mwipfuza kutwunganira, muce kuri WhatsApp ku 76 82 30 Iyi numero nyene irakora no kubipfuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira bishike kure, bishikire abantu benshi, kuko muri iki gihe canone biragoye gutera imbere atanumwe akuzi, ivyo ukora atanumwe abizi, kuko abantu buno munsi, imitima y'uno munsi, imitima y'abakiriya buno munsi ikundishijwe. Nashobora kuza gusumira ikintu iwawe rimwe kabiri gatatu atana hamwe yigeze yumva ibijanye n'ivyi wawe. Kazi rero tubakorera umuti, ndazi muzotahura ko mwari mwatevye gutera imbere kubera ko mutare bwamenyane natwe, kuko muzotahura ko hari isinzi ry'abakiriya bari biteze kuronka amaservice mutanga, bari biteze kugura ibidandazwa muhingura, ariko ataho bari bwabamenyere. Nimusangwa amahoro y'Imana, mugira muba mubahwe na Gahwane. Inzira y'ubwenge. Menya
byinshi n'abandi nabo bamenye